kenshi ikintu giteba mu Kinyarwanda bavuga gitinda kiba gisa agaciro. Kweka Imana itishura, kweka iteba, ireka itevye, uko biteba niko biryoha, uko biteba niko bigira agaciro, uko biteba niko bidafise inguvu. Abafermier ariko kwihangana birakenewe. Imana ishimwe. Iyo ntihangana simba ngeze ngaha aho ngeze no munsi. Hari ibintu byinshi uronka kubera kwihangana, kandi hari ibintu byinshi uhusha kubera kutihangana. Imana ishimwe. Abantu benshi bagira ivyizigiro bagitangura, ariko ni bake bakomeza kugira ivyizigiro, kandi bake bashitsa kwiherezo. Haleluya. Muri majambo ukwiye kuguma mu vyizigiro, niho kwihangana. Hariho kwizera, hakaba no kwihangana. Imana ishimwe. Kwihangana bisiguriki. Kwihangana nuko hariho ibintu biza kuguca intege, hari ibintu biza kukubuza yuko utakomeza. Abantu bose bari ngaha bizeye Yesu Kristo nuko bizeye. Ushobora kwakira Yesu utizeye. Amen. Ariko mu nzira haraca ibintu ukakekeranya. Kwihangana rero no gukomeza kwizera gushika kwiherezo. Nimba ariho vision canke promesse isezerano Imana yaguhaye, haleluya, nukuguma no kwizera gushika iryo sezerano rishitse. Hari amasezerano menshi acikira mu nzira. Nuko abana bavuka bamara amezi 9, ariko ugasanga geze amezi 7 umwana aravuyeyo, amezi 3 umwana aravuyeyo, amezi 8 aravuyeyo. No kwizera nuko rero hari ikintu ushobora kugendana igihe kinini, hagera gihe ukabivamo, ariko ntubivemo. Vuga uti ntubivemo. En sorte que vous ne vous relâchez point. Apana kubinebwe paresseux, nimucika intege, nimubivemo. Nimba uri muri Yesu, ntubivemo, gumamwo. Vuga uti gumamwo. Hari abantu bizeye bararonka ivyo basezeranye, ako tubwira abo tuzi muri Bibiliya, ariko sa muri Bibiliya gusa. Je nazo n'abantu bariho uno munsi baronse ivyo basezeranyije ko bizeye barihangana. Amen. Uzurigira ku bandi bihanganye barashika kuco basezeranye. Murongo 13. Hamwe Imana yasezeranira Aburahamu isezerano, kuko atawe yogira indahiro ayiruta, yarirahiye. Imana yarirahiye kesho vuga no kuguha umugisha, nzowuguha, kandi no kukugwiza nzokugwiza. Haleluya. 15. Niko vyamubereye amaze kwihangana habwa ivyasezeranywe. Amaze agira gute? Nindashaka kuronka ivyo yasezeranye. Hari ivyo muri Bibiliya tuzi, hari ivy'impuhemu twasezeranywe, sivyo? Twese muri rusange. Ariko wewe uri ngaha hari ivyo wasezeranywe ku giti cyawe. Hari ivyo uzi ariko vyinshi ntavyuzi. Hari imigisha myinshi Imana guteguriye utazi. Abasore muri ngaha mwana yasezeranywe abagore, kiretse mudashaka kurongora. Abakobwa muri ngaha bari he? Abakobwa celibateri barahari. Ibake gusa 3 gusa. Ntibaraba rero mandanye. Barahari. Bari he? Oya nugira isoni. Nta cyaka umukobwa celibateri duze kuboko. Aha. Abakobwa bari celibateri ngaha mwarasezeranywe abagabo. Amen. Utarabitahura uzokwama wiboma. Uzokwama uhindura ingendo. Uhindura ibintu byose comportement kugira iki ukanga abantu watira abantu. Umuntu azi ko Imana yo mwijuru yamusezeranye, haleluya, ntashira amaso ku bantu, ashira amaso ku Mana. Turaza kubona gituma benshi bahusha, hari abahusha. Aha rero sikurabwira abamaze kugira mariage mwihangane, sivyo? Nuko warahushije Imana zogusiga amavuta, igerageze ku restaurant, ariko ntuzovane n'uyo muri kumwe. Biraharawe no munsi ngo narahushije, ngo sinari nari umupagani, ngo ntawe narinzi, ngo rero ngiye kurondera wisezerano. Uwo wisezerano uzogiye mu cyaha.
Imana ishimwe. Warihenze utihenze baragufosheje batagufosheje, uyu ni umugabo wawe, uyu ni umugore wawe. Amen. Ariko wewe vuga wewe acyangwa ngo jewe wewe utarabicamwo. Haleluya. Wewe utarabicamwo nuvuga yuko ukwiye gusenga isezerano Imana yateguye kuri wewe. Amen. Nubwo wowe uri fiancé, nubwo wowe umukunda, haleluya, usenge uje aho Imana igushaka. Imana ishimwe. Turaza kubona ibya Abrahamu, no usnahagara cyane kuri Abrahamu. Hari murongo nashaka gusome mbwa twende dusimbe gatoya tuje kuri itanguriro 15. Genèse 15. Murongo wa mbere gushaka 6. Agere bukebuke. Kuva ku murongo wa mbere batubwira ibya Abrahamu, murayizi inkuru yiwe murayizi, ingeri Imana yamubwiye. Ubwa mbere avuga Abrahamu. Aha babwira uringa nta difference yari mu Kirundi. Aburamu, bavuze Aburamu. Hari Aburamu na Aburahamu. Ariko n'umuntu umwe, sivyo? Ubwa mbere ari Abrahamu, Imana ishimuhindura izina kwera ijanye n'iki n'isezerano. Haleluya. Hariyo izina uzoronka mu buryo bw'impuhemu niwashikira amasezerano Imana yaguteguriye. Muri Amerika n'ibihugu by'Iburaya iyo ugize mariage n'umukobwa na no urahindura. Iwacu tuba hahandi ntidushaka kuvayo. Ariko hariya izina cyo hindura na passport yahinduka na identité irahinduka. Bijya n'ibihugu bimeze gutyo. Ariko mu buryo bw'impuhemu hari isezerano ujamwo izina ryawe rirahinduka. Abandi babona witwa kwa kundi ariko mu ijuru rirahinduka. Amen. Nushaka gushikira isezerano ry'Imana ugumira wa wundi imaso y'Imana nibishoboka. Haleluya. Na marayika barakubona ko hari ikintu cyahindutse, hari ubuzima bwahindutse. Haleluya. Abantu bazokunda wa wundi nyene ariko niwashikira isezerano. Amen. Kandi hari ibintu bizogaragara mu buryo physique bigaragara yuko wahinduye ikibanza mu isi y'impuhemo. Kuko hinduye ikibanza mu isi y'impuhemo no gaha biragira impact. Imana ishimwe. Gusohoka hanze si amen. Parfois no gukubitika. Ukava muri iyo comfort. Ukava muri aho hantu baguha ivyose bakurira minevale bakugaburira soka. Ariko usohotse rero ucubona ibyo Imana gusezeranye. Haleluya. Hari abantu batazipfa bashikiriye amasezerano ko badashaka gusohoka. Sishaka gusohoka. Emera gusohokane. Emera gutware ahashaka. Amen. Nikuvuga yuko usohotse hanze nusura kubona amabarriere. Hanze nta mpome zihari, nta plafond ihari, ubona ikirere, ubona ubushobozi bw'Imana. Rero ni vyiza ko ushira amaso ku vy'Imana yagusezeranye cyane cyane ubone ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Utangwe kumubona ibintu logique. Amen. La science ikivuga ni bihome. Hari bihome, vuga uti bihome. Abanyarwanda barumva igihome? Ibisika cyangwa ibikuta cyangwa ibihome birakuzibira kubona ivy'Imana ishaka gukora. Haleluya. Imana ishaka kukubwira ati wewe ndashaka yuko kuguha umwana gace twenga nka Sara. Bega mana wabonye imyaka mfise sigaje imyaka 2 nje muri menopause nce ivyo ni biki ibihome ibikuta bisaba kwanzagira gute gusohoka kugira urabe urangamize apana urabe hangaye imbere yawe apana urabe ya gauche urangamize hejuru mwijuru. Haleluya. Hari ibintu udashobora gushikira ukiri ahantu hugaye hari ibihome na plafond. Nta mugabo ushobora kuronka ufite imyaka 45 utaronka. Nta muntu hari wambwiye ngo yaravuye kuri marché. Ivyo ni bihome. Imana ishimwe. Haleluya. Ninde mvuze kanguka yejo. Ninde gitangaza cyejo. Kimeze gute? Umugore yavyasi imyaka ingahe? 60. Yaramaze imyaka ingahe arindiriye? Ingahe? 30 ningahe?
Haleluya. Yaramaze imyaka ingahe yaraciye? 8. Nacyo si bihome. Kuva kuri 52 ans, afite imyaka 52 yari yaciye. Umugore wo muri Cameroon. Sivyo? Imyaka 8 utaja mu butinyanka. Amen. Haleluya. Imyaka 36 uri mu rugo atamwana. Yarabivuyamwo. Mviriza, umuntu amaze imyaka 55 utaravyara urabivamwo. Umaze kubona utakija mu mihango. Amen. Waciye tugira umugabo, sheri, nta kundi twemere ubugombe bw'Imana. Nta kundi tuvyemere tubeho gutya. Yabivuyemo. Haleluya. Ariko hagira umuntu umwe gusa amurungikira audio kuri WhatsApp. Umugore afite imyaka 60 hafi aronka audio, uvuga uti audio y'iminota 4 gusa. Haleluya. Y'umugore w'umukiya Cameroon n'abanyene. Haleluya. Yasamye atagira amatrompe, amaze imyaka 24 arayumviriza. Namu telefone ndayimubaza neza, arayisubiramo arayumviriza. Aho rero aracyari muri bya bihome na plafond, arabisubiramo kabiri, arasura ayumviriza, arasura ayumviriza. Haleluya. Amaze kuyumviriza, mbega ngaha ndiko nkora iki? Takasoke. Atarasoka. Arava mu bihome, arava mu menopause, arava mu myaka, arava muri plafond, asohoka hanze, ararangamiza, araba hejuru. Hey! Yay! Ati Imana nimba yahaye umwana umugore atagira amatrompe abiri yose barayakuyemo agasama, nubwo naciye ndafise amatrompe abiri yose. Yeah! Byasabye ko asohoka, arava muri science, arava mu by'abantu biyumvira, arava mu wana mutwenga, arava mu nsaku, arava kumaramara, arava ndacafise umugabo, ndacafise umugabo. Atari Maria wenyene yasamye atajyamanye n'umugabo. Ni cyiza ko umugabo ahaba kugira igitangaza kibe. Haleluya. Atarasoka. Haleluya. Yusohotse. Amen. Automatique mucuraba hejuru. Haleluya. Acharavuga ati Mana, jewe ndafise amatrompe, nubwo nshaje ndayafise. Nimba ushobora guha umugore atagira amatrompe, na jewe rero ndashobora kuronka umwana. Acatangura gufata, arizera. Haleluya. Umwana wiwe yamwise Kristo. Ejo bundi yanyandikiye ngo umwana wawe ngo nasinzira mu ijoro musengere. Haleluya. Bisaba ko usohoka, vuga uti sohoka. Haleluya. Igituma wataye ukwizera, hari impome imbere yawe. Uraba hejuru ukabona plafond, nubwo yari nziza, niveyo sohoka. Sohoka urabe ijuru. Reka kumva abantu bavuga, abantu n'abantu, abantu bariyumvira nk'abantu. Amen. Naho kubwiye ngo nta mugabo uzoranga uri mubi, ninde yikubwiye? Kubera iki uri mu mpome? Sohoka. Ntibiraba imyaka, ntibiraba amashuri ufise, biraba ubushobozi bw'Imana. Imana abwiye Abrahamu ngo harura, aragereza guharura 1 2. Imana nibagiye kasubire gutangura, biramunanira. Abwiye ati rero uruvyaro uzoronka. Haleluya. Ni nkayo amanyenyeri, nuvuze ko nushobora guharura uruvyaro ruzova muri wewe. Akabwira umutama, Imana yimubwiye asi imyaka ingahe? 75. Promesse ya mbere 75. Yaza kwereka rero ko iyo promesse
Murashobora kubisoma mwandike Genèse 12:4 niho Imana yamuhaye iyo promesse. Amen. Iyo promesse yamuhaye afite imyaka 75 yagiye kuvyara umwana w'isezerano afite imyaka ingahe? 100. Mwana majambo byafashe imyaka ingahe? Mufise inyungu yo kwihangana. Haleluya. Mana ishimwe. Ariko rero mbakwereka yuko na Abraham byaramugoye, vuga byaramugoye. Byaranze ko yihangana imyaka 25. Ko ikatihangana 25. Kwa gitwa tihangana imyaka 25. 25 ntiyayihanganiye kuko ntiyarazi igihe uwo mugisha uzoshika. Kuko nawe yabuze igihe umugisha uzoshika wo kwihangana. Haleluya. Wo kumuharura uti ndiko ndegereza. Ariko Imana mu bumana bwayo nikubwira iguha isezerano ikagusaba ko wizera isezerano, ikagusaba ko usohoka ukarangamiza. Haleluya. Nabwira abantu bataranka umwana ni mwaka umwe gusa, ni muniniya, bamaze imyaka 11. Avuga ati rero wowe urashaje nandi kurasaza mukobwa ntahora nta kundi jewe nta mwana ashobora kuronka kubera ibihome biri ngaha bishoboka, sivyo? Aha yari Sarai nande na Buramu. Avuga ati rero reka tuteke umutwe. Abakristo benshi barateka umutwe. Reka tubikore nubwo je ntashaka kuvyara, basireka wewe kugishobora. Kuko igihe avyara Isaka, Abraham yari impuissant, yakibishobora. Ariko nka yarakibishobora. Ati rero nta kundi genda basi ndaguhaye, hari umukobwa akora mu nzu numvanze, ndaguhaye ruhusha genda muri annex hariya. Kandisha cyo cyumviro nico kirarashe. Abraham tanga uyo muri annex kurondera iki ivya twe biradushoka no munsi, ariko ubone ijya bashoka kubera iki? Umugabo bagira amagore 2 3 4 kujyamana n'undi mukobwa cyangwa n'undi mugore si shock ntibashoka nko dushoka twebwe. Twe turi mu mentalite y'uko umugabo agira umugore kiyagiye bagira abagore 2 3 acagenda kurondera umwana. Isezerano yose Hagari yavyara, isezerano yose afite imyaka ingahe? 75. Yavyaye Ismael afite imyaka ingahe? Mani majambo mu vyafite imyaka ingahe? Yamaze imyaka ingahe? 11. Amen. Donc umwana namuronse yarazi ko bizaryoha, ahubwo azanye ibibazo. Amen. Ega nabwiye yuko ikintu cyose uzoronka kitari mu nzira y'Imana kizozana ibibazo. Iki gihe yavyara Ismael yazanye ibibazo apana mujyango we gusa, mwisi yose. Nuno musi Amas yateye muri Israel. Gaza, Amas, Gaza. Byavuye ahanyena. Israel na Palestine ingorane hari no musi yahereye aha nyene. Abantu bakorapfa, abana bakorapfa, abagore bakorapfa, abagabo bakorapfa, amazi bakorabomoka. Nta kindi tuva makuru gusa atari ingurikizi zicaha. Umuntu yahisemo inzira yiwe uno musi nibazo gusa mu isi yose. Hari wari ibibazo ubamwo atari ko Satani akora bigutera, ahubwo Satani amugurira umuryango. Watumye yinjira agakora ibyo ashaka kuko wanse gusohoka ugashaka kwicisha mu nzira yawe. Igihe cyose ushatse kwiyorohereza, haleluya, ugashaka kwiyorohereza, ugashaka kugira ibikunezera, udashatse kurangamiza hejuru, umenye icyo Imana ishaka, umenye ko azoba inkurikizi, kandi kenshi izo nkurikizi zishobora kwikira umuryango wawe. Imana ishimwe. Ari amaze imyaka 11. Imana ishimwe. Mu gifaransa bavuga ngo quiconque la prendra rira de moi, pas avec moi. Bazontwenga. Shaka yibaza umuntu Imana mwaye umwana ngo tankwiyumvira ngene bazomutwenga. Abantu tumeze gute? Yo mbazo yibwira ngo ka kecuru kashaka karonsa. Umubiri waraheze ko aronsa gute? Abantu bazokuwenganya ari umugambi. Ugashavurira umuntu kumbera umugambi, aragukuye arakurenganije, ariko n'umugambi uri mu bintu bya temporere, uri mu bintu tavuye ku Mana.
ariko kugira Imana ikujane mu vyayo bisaba ko bagusohora. Wase gusohoka uriko urazibira umugambi w'Imana. Iyo uzi ko ataco wiyagiriza ntuzoshavure n'uwo muntu. Hari umuntu yaragufasha arabivuyemo uramushavuriye. Arabwiye ati sohoka rero mvira mu nzu. Nimba ataco wiyagiriza ushime Imana. N'uwo muntu umuhezagire. Ariko arakoreshwa. Wamaze imyaka 4, 5 muriko murakundana n'umuntu muriko mwitegura mariage. Aravyuse mu gitondo ngo ndabivuyemo. Uranyiciye ubuzima. Mureke agende. Kuko natagenda ntuzoronka ikivuye ku Mana. Ni vyiza ko agenda kugira habe espace. Hari abantu bazibiye espace y'Imana. Hari abantu bazibiye umugisha w'Imana. Umwana ashaka guhezagira muga ikaza agasanga bamaze gushora ikipirate. Cyo gipirate rero nikiveho. Haleluya. Ngirabireke ngaha murongo wa 11 na 12. Aburahamu ababazwa cyane n'ivy'uwo mwana wiwe. Abrahamu yababaye kubera yakunda umuhungu wiwe. Sara nje byamubwira ko samaraso yiwe, sivyo? Ariko Abrahamu yarababaye kuko namaraso yiwe n'umuhungu wiwe. Wavyumva? Nkuko nawe ushobora kubabara yuko ubuze ikintu wakunda. Abrahamu yababaye ko yaramukunda. Nawe ushobora kubabara ko ico kintu wagikunda, sivyo? Munanyumva? Ariko kuba ugikunda ntibisigura ko kivuye ku Mana. Ndabisubiramo. Kuba ukunda ikintu ntibisigura ko ari umugisha w'Imana. 12. Imana ibarira Aburahamu ati reka kubabazwa n'ivy'uwo mwana n'incoreke yawe. Biriza, ndavuze ubu. Imana ari yababaye. Hagira neze. Imana yanezerewe. Uwabaye ninde? Abrahamu. Imana iranezerewe ko n'umugambi wayo ushaka gushika. Hari abazokwankira ubusa ari umugambi w'Imana ugira ushike. Hari abazokuvuga. Bari abantu baguma banuka kuri rezo sosiyo barankomeje. Bari umugambi w'Imana kugira muri comfort. Bagutuke, bagupesecute nka Yesu. Haleluya. Barakeya, baratravailla caractère yawe. Bashira amaso ku Mana, baravuga mbwa bashira amaso ku Mana. Nagihinduka ahubwo umurimo gumutera imbere hagusubira inyuma. Kwera watahuye ko ushira amaso kwa guhamagaye. Haleluya. Rero abantu batakuhataka. Ni vyiza. Avye ni vyiza. Hago ni babandanye bavuga. Imana yenyene izobugara. Hago tangoza Imana hera bakora mvuga. Hago achaduza volume. Bakuvuga gusumba. Bareke bavuge. Haleluya. Haleluya. Kuko naho bovuga gute. Naho vango isi nzahabu bagasiga ivyono gusinza habu. Bakayicira ko amatego gusinza habu iguma ari inzahabu. Nizocuya boko bayivuze. Nizohinduka ngo bayivuze. Iguma ari pure. Kandi afite amaso y'impuhemo azona ko ari pure. Haleluya. Rero Imana ibwira Abrahamu ati no, que cela ne déplaise point à tes yeux. Ntibikubabaze. Kubera iki komeza. Ivyo Sara akubariye vyose nuvyemere. Umvise. Imana ivuze gute? Sara ivuze gute? Ako kana na nyina out. Imana ivuze gute? Ni vyiza out. Imana ishize ko kashe. Imana yashigikiye ko Ismael na nyina wiwe hanze. Kandi ubona umusoma musoma Imana yaramwitayeho Ismael no mu bugaragwa. Haleluya. Kuko yasiramuwe yaragize kwebwa que circoncision. Hari afise alliance. Nuko afise alliance igihe cyo gusohoka kirageze. Amen. Abraham arabaye mugabo Imana yoyo iranezerewe. Kuko umva iyo Ismael aguma ngaho hari kuba confusion. Sivyo? Gutorana ninde? Ni Ismael cyangwa ninde? Munazo ko ingorane zo mu miryango. Kazona umuso kuganduka haraje umuntu ngo umuhungu wiwe. Ujuva hewewe. Ni cyiza reko agenda kure. Naza gore, naza derange. Umugambi w'Imana. Hari amahoration kwere gukupa ntubanke ariko uwe kure. Amen. Ni vyiza ko sohoka kuko wewe promesse yawe isezerano naguhaye si kuri Ismael. Ni kuri nde? Isaka. Aha.
kandi n'uwo mwana nyene w'iyo nshoreke nzomuhindura ihanga. Wumvise, nzomuhindura mugabo abanje gusohoka. Imana ishimwe. Aya majambo arakomeye. Haleluya. Ikintu nshaka wumve nuko kenshi ikintu giteba, mu Kinyarwanda bavuga gitinda, kiba gisa agaciro. Kweka Imana itishura, kweka iteba, ireka itevye, uko biteba niko biryoha. Uko biteba niko bigira agaciro. Uko biteba niko bidafise inguvu. Abafermi babiri, abantu babiri b'abarimyi, umwe arimba ibiharage cyangwa ibishimbo, uwundi akora imaki ikawa. Uwikawa haciye ukwezi n'inusu amezi abiri, nguyo uw'ibiharage ukwezi n'inusu amezi abiri arashoye, akaza gusuzugura wa mugabo arindiriye ikawa. Oho, pole sana, hakundi je haikashi ngizi. Wao nao shavuga chatangu mana ndabira vraiment asa amafaranga akora iri umwana wiwe je nta nakibengira. Imana gahora yari kushaka kumubwira ati umviriza wewe niwimbura wewe ikawa amafaranga uzoronka uzoriha umwaka wose imyaka 2. Ariko atabizi ndi kwidodomba ko atazi icyo afise. Byatevye kubera inyeza yiwe. Amen. Akaheza amezi abiri barimbuye ararindiriye arasubiragira umwaka agize nka 3. Amen. Umwaka wa 2, umwaka wa 3, arimbuye nawe. Umwaka wa 3 ja umwaka wa 4 ikawa ni yayimbura. Haleluya. Amakasha azokuramwo. Azobwira ati be suzuma be wambiye gute wa Musa. Mwe biharage wishimbo. Suruvuge wambwiye gute umwana wawe igahe. Ishuri riri mbega wanje uraza higa. Haleluya. Ibitevye biba bifise ubushobozi. Imana ishimwe. Imbwa yashobora gutwenga elefa. Ako warindiriye ngo urafise idangaho rero. Haciye amezi abiri ubunda 10 burasohotse. 12 basohotse. Amen. Ya elefa nayo irashari hacu mana ehera. Akabwa kamakantwenga. None uyu mwana wampaye azovayo ryari? Uzogeza ryari? Sivyo? Gahunda 10 rero utanka. Haciye imyaka 15 kose pyu bwapfuye. Nambwire nza imyaka 15. Ubunda 12 bwamaze imyaka 15 arise ari nyina nabwo nyene kadavere. Ya. Amen. Haleluya. Umwana w'inzovu amara umwaka n'amezi 10. Sivyo? Umwaka urenga hafi imyaka 2. Afise umwana munda. Avuyeyo bwabubuda buri ngaho bwabaza gukura. Amen. Ariko buzopfa bwose buzopfa. Ari inzovu, ari umwana w'inzovu bakidora. Kuko inzovu irashobora kumara imyaka hagati ya 40 na 70 ikibaho. Ariko umwana wayo azomara hafi imyaka 2 munda. Amen. Ariko bwabubwa ameza ya atarenga. Kandi bukacivuka byara bwinshi. Utaranze imyaka 15. None ushaka ibinyaruka bice bipfa. Cyangwa ushaka ibiteba bibara igihe kinene. Byiza orindira ibiteba bihesha Imana icubahiro. Nusura kwidoha ngo Mana byatevye. Ahubwo uvuga Imana minkomezi zo kwihangana. Minkomezi zo kurindira igihe cyawe. Kuko igihe biko biragorana hari igituma vuga uti hari igituma. Aje bigeragezo apana bya Satani, hari bigeragezo Imana iretse kubamwo ngo ahubwo mwiyumvire ko ari vyiza munezererwe cyane gose. Kweka munezererwa. Komeza. Mumenye yuko ibigerageza ukwizera kwanyu. Ibigerageza ukwizera kwanyu bitera kwihangana. Bitera iki? Uvuga ituma mugeragezwa? Bigerageza no kuvuga iki? Ni kintu umva utokwihanganira. Nuwagira mu kintu umva utoshobora kwihanganira gituma wo kwidodomba, gituma woheba gusenga.
ico kintu nuwashobora kucihanganira hari ubushobozi buzovamo. Igituma cyaje ico kintu cyagira gute? Bitera ukwihangana. Amen. Murongo wa mu Gifaransa avuga ngo sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nushobora kwihangana atabihugerageje bihaba. Mwanyumvise? Abantu musenga ngo Mana ndasavye nagira ibibazo byawe no munsi byose ubirabe, niwe mudereva, niwe unzigama, rukamarika bawe, nta kibazo bakimwe shaka. Iryo sengesho nizofagishowe. Sivyo? Kuko ibigeragezo ni ishure ry'Imana. Imana irafite ishure. Nk'uwo usenga Mana ndashaka kuronka diplome, ndonke amanota meza, hama nuje kwiga. Ntukore n'ikibazo. Diplome ushaka kuyigura mu Buyenzi. Diplome uteza gukora ikibazo uri mu w'indwi ushaka kuja mu 8. Mana ndashaka nje mu 8. Ntukore ikibazo ushaka kuja mu 8 gute? Uteza kwanza gukora ikibazo, ico kibazo test ukayikora bakabona yuko wabishoboye bagace bakunguruza. Utayishoboye naho ugira gute? Urahitira uradubura. Gasura hahandi. Ndikubwira abantu batigeze bagira amaropeshaje. Batigeze bayoberwa, urayoberwa nyene, urayoberwa ugasubiramo. Amen. Rero ngo ibigeragezo bizana ukwihangana, bivyara ukwihangana muri mwebwe. Hama kwihangana none Imana ishaka bihangane hanyuma habiki. Hacha habiki. Nimba ushaka bica bikurikira so murongo wa 4. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ariko bisiviza ko ukwihangana gushitsa neza igikorwa cayo c'Imana. Ukwihangana ni igikoresho. Amen. Ukwihangana utagufise rushobora guhimbara Imana. Hari amasezerano y'Imana utazoshikira udashoboye kwihangana. Kwihangana ni handi ubona ibigeragezo ukanga kwidodomba ukavuga uti Imana sindavyumva ndababaye no kurirukarira ariko sindakuvako. Ko ndazi ko ari ibintu vyiza biri inyuma y'ibi. Ndazi ko ufite umugambi mwiza nushaka kunyisha, iyo ushaka kunyisha waranyishe kera. Ufite ubushobozi bwose. Hari ikintu kiri ngaha. Umuntu yihangana n'umuntu ashobora gushima Imana mu bigeragezo. Haleluya. Hambare ngo none gute noshima Imana? Nobihera he? Nobwira iki Imana? Sivyo? Ariko unashima Imana ntibisaba ko uba ari mu bihe vyiza. Ariko ukura amaso kuri ibyo bibazo. Amen. Ari ibintu bigera nabi mu buzima bwawe, ariko uniwatangura kuguma muri iyo nzu y'ibihome bine na plafond, uzobona iki? Uzobona ibibazo, uzobona amafacture, uzobona impfu, uzobona abantu wabuze, uzobona abantu bakurenganije, uzobona akarenganyo, uzobona bagutwenga. Kubera iki? Kuko uri ahantu hugaye. Murankurikira? Ariko inzira nziza nugusohoka. Vuga uti sohoka. Niwasohoka nusura kubona izo mfu, abapfuye, nzosura kubona abakurenganije, ubona iki? Ubona ubwiza bw'Imana. Nawe nyene kubera niwasohoka ugacurangamiza ubona ivy'ijuru. Uzobona rangaje y'ijuru, ivy'Imana ivuga, ivy'Imana ishaka. Rero cyo twatwiye ngaha ngo kwihangana gukwiye gushitsa parfaitement neza igikorwa cyayo. Kubera iki? Kugira ngo mube mu kintu kigena yavuze mugabo ngo fait que vous soyez parfait et accompli sans faillir à rien. Ninde muntu yabaye parfait abaye accompli sans faillir ninde? Na urashika cyo gituma ibigeragezo bizohaguma. Mwavyumvise? Ibigeragezo umunsi wabaye parfait utanyiganyika na gatoya, udashavura na gatoya, atankora nimwe yigira, aho nta bigeragezo bizoza. Bavyumva? Bize gukora iki none? Waronse diplome usura mu ishuri kurondera yiki? Diplome ya humanité wayihejeje. Usura muri secondaire ufite diplome. Urondera yiki? Mwavyumva? Wewe diplome ya fin d'humanité urayifise. Mbo, Imana yagusubije muri seconde. Kweri ki muri seconde? No. Imana ikujana muri kaminuza. Université. Ikujana mu bigeragezo birengeye niveau washitseko. Haleluya. Niwaronka diplome ya université, licence, ukayironka. Amen. Imana izokujana muri ibigeragezo vya maîtrise.
maîtrise masters do ironga nayo izokujana kuri PhD doctorat niba ronga doctorat naho zobageze kuja mu ijuru. Rero bisigura ko twese turi mu ishuri sivyo? Nta muntu numwe azokubarira ngo jewe nta kigeragezo ngira numubeshi. Nta numwe akubesha kuko nimba atakigeragezo ngira abantu bonyene batageragezwa na bari kumwe na Yesu muri paradizo. Nta bigeragezo baronka hariya, nta bigeragezo biriyo, nta épreuve de la foi, nta foi ikenewe uramubona. Ibigeragezo n'urugendo rw'abakristo n'ubuzima bw'umukristo. Haleluya. Kuneza yawe tanga urushime no mu bigeragezo. Ariko umuntu atagira amatrompe tuyo yizera bitokwizigiwe. Umuntu atagije mu butinya nka yizera bitokwizigiwe. Umukobwa afite imyaka 50 akirindiriye umugabo yizigiye ibitokwizigiwe. Haleluya. Nukuvuga yuko hariho kwizera ry'abantu bavuga ati c'est normal bandanya wizera. Hari ibintu bwiti babwiye ko wizera ugati uragwaye mu mutwe ugenda kwa gentil. La foi, ukwizera kuraduga kandi kuragabanuka. Cyo gutuma Yesu avuga ngo ufite ukwizera gukomeye, ufite ukwizera guke, ukwizera kurafise quantité. Amen. Bari ukwizera ushaka kugira ukarandura imisozi. Abatubwira ngo hari ivyo ubona nijye bigabanya ukwizera kwawe. Ibintu bigabanya ukwizera kwawe ni ibintu bibiri cyangwa bitatu. Cyambere ni ivyo ubona n'amaso birakubuza ukwizera. Icya kabiri ni ivyo wumva bakubwira, ivyo abantu bavuga, ivyo science ivuga. Sinanga science ndayikunda ko science nituma tugira no butumwa bwose isi yose kabwumva sivyo. Science ifite kote nziza na kote mbi, ariko nugendere ku bwenge bw'abana abantu, nugendere ku vyiyumviro by'abana abantu, nturabe ivyo amaso akwereka. Imwizere ko bidashobokera abana abantu bishobokera Imana. Umuntu yari yacize intege ntusure kuvamwo, ntubivemwo. Abantu batagisenga muhaguruke musenge. Abantu bari bidodomba ntusure kwidodomba, kuko igihe cyose widodomba uri kurazibira. Ndaga nabwira ikintu kimwe, umuntu wese aguma yidogera situation mbi arimo ni kwera yugaranye mu nzu, hageze kusohoka. Niwasohoka ntusura kubona ivyo bibazo. Ivyo bibazo ubibona kwera iki? Kwera uraba imbere yawe. Ariko Abraham yaravye imbere yiwe, yagize gute? Yarangamije araba hejuru. Uravye hejuru rero biye bibazo uravyibagira. Amen. Umaze kugiyo vision y'ubunini bw'Imana, cyabiri Imana yakwemereye bizoshika igihe gikwiye kigeze, Imana yaho umugisha. Amen.